Ndi kugaruka kuri Wiz Designer. Oh, Wiz Designer cyane. Wiz Designer like ni family tu. Nukuvuga ko ibyo twako turiyumvira ko hari amasezerano yaba yarasinywe hagati ya World Fashion na Wiz atari byo. Then bwa umeka kabisa family kabisa gushigara ibikorwa bya mugenzi wetu. Nje gutamba kera nkiri muto. Jewe nkiri muto nari umuntu akunda amaje gukina. Ndibuka mama wanje yarambwiye atamba nk'abaje nk'abashitsi nyene muhira tambira abashitsi iki amaje nkatinya ukacambwira ati nuwatama ndakugura je gukina ayibona. Andi umuntu akibaza ati umaze kugaragara muri video zingahe z'abastari bo ngaho? Ndashaka guharura nkagerageza ngira ndashaka kuba ndi mu ndirimbo mu Burundi, ndashaka kuba ndi mu nka 10 mu ndirimbo 10 cyangwa zirenga gatoya sinibuka neza. Agakanoti warakegeranije kuko simeze kushaka kuja muri video for free. Sinovuga ati akanoti gusa naje yacu ndakura nubwo ntakuri inoti ngo ndafise ikindi kintu ndakura. Ibanga rya mbere nubwira aba danseur bose hamwe muri rusangi experience ndabarusha ni imwe gusa, ndabarusha experience yo kuyigurisha, yo kwidandaza, yo kuba creative cyane no kuguma postinga. Yes, hero bakunze ababude bakunze abuja TV ni mwana mutacanga mwirevanya no mwerereye nkuko musanzwe bimenyereye kuri mikoro kumwe na Christabira nk'ibisanzwe behind camera kumwe na Juma Jux Bejadora Capital. Muri kano kanya tuagiye kuraba bamwe mu bantu batuma dusa neza, batuma twambara neza, aho naho nta handi ni World Fashion CEO Eroge. Ndagusabe ubereke karaka boro nabazokenera. Murabona ni World of Fashion, hariho ifoto y'umwe nuvuga kari nka CEO Eloge ndikumana, hari ibintu byiza cyane. So ni ahantu hakorera Andy Dick wa muhungu umwatamba cyane. So guys, reka tuje kureba mbega bakora gute, bimeze gute, anadutambire gato turebe. Let's go. Yes, twarabemeye kuza turabazanira ibiganiro bitandukanye, harimo navuga abaririmbyi canka abastar abandi bakomakomeye, ariko muri kano kanya tugiye kureba World Fashion bag imeze gute bakora gute. Let's go. Yes, iyi ni World Fashion, sinzi ko muri iyi ni World Fashion, sinzi ko muri ko murabibona. Twahishike nka bude bakunze bude umuntu utasanze aratwemera ko tuvugana. Ni sawa? Sawa. Umeze neza? Yego. Uramutse bakunze budget? Kunza budget imeze neza. Yes, nkuko rero mwari mwabibonye, nkuko twabanje kubibereka kuri kamera za budget, turi muri World Fashion, turi kumwe na Andy D, umwe mu bastar, umwe mu bapeti bamaze iminsi. Reka ndavuga ngo mu peti kako shaka gusanga ndamuruta. By the way, turakwakira kuri kamera za budget. Murakoze cyane, nanje nitwa Mugisha Andy Dick. Yego. Yes, rero muramuzi, abantu benshi bagiye mumenya mu bintu byinshi bitandukanye, harimo ibyo gutamba. Benshi bamuzi mu danseur, bavuga danseur cyangwa ndakivuze nabi. Nuko nyene bivana, ariko hari nk'umukobwa, ari nk'umukobwa ashobora danseuse. Yego. Yes, ni ahantu neze rero sha ni kuri. So guys, tugiye kuganira rero, turaganira ku byerekeye akaziki akora muri rusange, ko turaganira n'ibyerekeye World Fashion, atuganirize kuri byinshi. Manis mvugisha ukuri, twambaye neza. Aha nambaye Jux bereke, nambaye World Fashion sinambaye neza. Ndi kumwe babandi bambika abantu babita ngo ikiga di Stylist. Mana we jisha arambona. Ndi kumwe sinitwa Dick. Andy D. No. Ni Andy Breezy, Andy Breezy. Andy Breezy hoya harimo na Dick. Ndo ndi kuye hiryo zina. Okay. So hariho rero undi mujama ku ruhande watwambitse bituma dusa neza, niwe Prince, nawe turaza kumurondera tuganirize kimwe bibiri. So twinjira mu kiganiro.
hari abantu bashobora kuba bakubonye ubwa mbere kuri kamera za Bujayiti hariho n'abandi basanzwe bakuzi ariko wa muntu utakuzi wamwibwira gute turi kumwe nande muri kano kanya utanzi namubwira ko je ntwa Mugisha Dick amazina Dick biragarutse ego ko nge bavye bampaye hama izina ryanje benshi bazi kuri Andy Breezy ego yes ni Andy Breezy ariko turagaruka kuri agiye amazina ndashaka kumenya Andy Dick yo Dick bayandika gute umuntu ashaka nko kuguha nko gushira amahera kuri bank urashaka kumuha adresse y'izina ryawe ndashaka kumenya Mugisha rirumvikana Andy rirumvikana mbwa Dick bagendeka gute bajandika kuya nyene ubiza kuya nyene ubiza habyonzi nabyonzi kuya nyene bavyandika habyonzi nuko nyene vyo kuri ntabyonzi hari nk'abantu bameze nkanje batazi ngene baryandika ugasanga ryanditse nabi kandi bikagushavuza umva ngo ndamubwire kuno Dick bayandika ntavyonzi mubwire ko atavyonzi ndaje navyonzi indome za nisiganditse kuri ID oya iri kuri karangamuntu ni kandi tubwiye ko ababyeyi bakwise kumubwira izino mengo irateye isoni yandi niteye isoni baryandika gute rero ahubwo nuko abantu babitabura kundi ariko baryandika gute DICK DICK ubwirangije kutubwira Dick cyo bari nk'iki mu Kirundi Dick bisigura ibintu byinshi haro Dick nyene umuhungu nyene akerebutse nka jewe kindi haro nivyo ntavuze ibihe utavuze ga rega nganye tubwire dusobana ibihe utavuze ga gandi je nazo ko bisobanura uvyanditse neza nyene nkuko wone bakuzanira ndabuzikunda yuvuga bakuzanira kinavuze none andi kumengo biraguteye isoni yani isoni kuvuga ibaze iryo zina ryawe ndamutse ndarishize mu Kirundi noca ndaguhamagara gute Andy Dick ndabishize mu Kirundi noguhamagara gute usanga uvuze agapipi kumuhungu apisi ariko nuwo bivuga ivyo bintu Andy Dick iyo zina barakunda kuri guhamagara abagenzi banje bari mu mugara bancokoza bantwenga ariko so guys hari ikintu tugomba kukumvikanaho ni Andy Dick Mugisha Andy Dick sibyo mugahara hariyo Dick abakabona Dick niko bivuga gusa si Mugisha si Andy ni Andy Dick esthétique Andy Dick nakubwiye ko unize kure sikundi mu magana ngo Andy Andy Dick arashamo esthétique yes mwumvise rero ni Mugisha Andy Dick so mwumvise rero n'ubusobanuro bw'amazina yiwe ariko umuntu akibaza ati Andy nabyo nyene umuntu ashaka gusobanura mubwira ko Andy ari iki Andy je ndibuka ahantu niga byo kubatizwa bari banse kugira kumeka nani yibatisimu misanzu jewe amazina abavye bampaye neza ni Mugisha Andy Dick Romeo ndafise na Romeo ririko ariko je Romeo kweshi nakunda gushirako ariko mu wanje arikunda ryo zina kurishirako kubera iyi histoire ya Juliette na Romeo oya sinigeze ndarikunda nyene uko onye yes twinjira mu kiganiro rero why not Andy turiko mubona hano ni kubera iki Andy Dick turiko turamubona muri world fashion igituma muri ko murambura ngaha anye ni kubera ngira marketing yo promotinga amashoes kima t-shirt byose gukorana n'uwitwa Eloge yego ubwo bari twumvise bavuga ko ngo world fashion ari ya Andy Dick oya si byanje oya je ndakoreshwa nk'abandi yego ubwo mukozi ndumukozi turetse kugaruka ku kintu twagiye tubona amashusho canke amafoto atambuka harimo bamwe mu baririmbyi bo nga iwacu harimo muririmbyi Wiz Designer twagiye tubona amasezerano basinye na World Fashion ariko dukeneye kumenya umuco kuri bijya bintu ko tugize imana tukagusanga kandi nawe twarakubonye mu mafoto hariho n'undi muntu bari kumwe
sindi ko ndamwibuka neza muraza kutwibutsa ariko n'abaririmbyi b'abarundi ni imikoranire ihagaze gute kumbere twashobora kumurondera Wiz ariko ko turashimye Imana ko tubabonye mwebwe murashaka kuduha umuco kuko inavuga ko ari mwe babosi mwatumye ibyo bintu biba so n'amasezerano ahagaze gute ameze gute sinavuga byinshi ariko babize amasezerano bikugoye ndamuhamagara Eloge sinavuga byinshi gusa Eloge yaranyiyumviriye yarabonye ibikorwa byanje yarabonye ukuntu nkora arabona ko ndi umuntu nkora neza aranyizera ashambwiye ati ko twakorana yego ndizo ndaza kwitaba Allo Oui. Ni sawa ni Madame Eloge Ego. turi live mu kiganiro na Andy Breezy turi iwanyu muri World Fashion hari ikibazo twashaka kubabaza en fait Eloge twamubuze ku murongo Andy nawe ntiyaduhaye umuco twifuzaga ko mugira ico mutubwira Allo Fete twifuzaga kumenya twagiye tubona amafoto asohoka hanze yamwe mu baririmbyi b'abarundi harimo witwa Wiz Designer tubona yasinye amasezerano na World Fashion so twashaka kumenya mbega amasezerano yanyu ahagaze gute kubera iki mwahisemo gusinyisha bariya World Fashion ari nyenevyo ushobora gutanga umuco ukwiye kurusha uko jewe n'utanga ndibaza ushobora kumurondera kuko ibibera hajya jewe muri iby'iwanje nawe byinshi mugabo ndibaza nawe yubaha umuco kurusha uko nawubahamwe jewe fete kubera ko ni CEO twamutelefone bavuze batubwiye ko aba hanze atubwira ko no masaha ashobora kuba aryamye batubwira ati duhamagare umudamu wiwe nyine araryamye mugabo bashobora kuzamurondera hanyuma kuko jewe ntacyo tanga mukuru wewe ahari akunda kubibabwira neza kurusha murakoze cyane Yes, bakunze babude murumva ko rero nta muco turonse ufite twifuzaga kumenya impamvu runaka yo baratumye World Fashion isinyisha amasezerano na Wiz Designer n'undi muririmbyi bari kumwe n'uwa muri twari kumwe si umuririmbyi ni we mwari muri kumwe yego ni jewe okay twifuzaga kumenya rero amasezerano ariko nabaciriyemo yari contrat yiwanje Wiz Designer yari mu dushigikira kuko nawe nyene yaza ko ari contrat ariko shabigira ariko Wiz Designer nawe nyene nasanzwe ari umugenzi na bose yego mfite no kubera twabonye impapuro tubona Wiz ari karasinya ku rupapuro tubona Andi nawe nuko nyene twimvira none yo bara amasezerano mwaravye nabi turashira hanze yashaka kuyerekana kibazo kumbure Eloge turamuronse ku murongo allo mwaramutse neza Allo muratubabarira nibaza ko tubavyuye Ego bisa nabyo mutubabarire turi live mu kiganiro na Bujahid ni Krista kuri micro turi kumwe na Andy Breezy cyangwa se Andy Breezy en fait twagendeye World Fashion ariko hari utubazo tumwe batubwiye ko dushaka kuhamagara mwe mukaduha umuco ni Eloge bivugwa ko ari mu hanze y'u Burundi ariko akaba ari na CEO wa World Fashion nibyo twagiye tubona rero amafoto aje hanze yamwe mu baririmbyi no vuga nka Wiz Designer tubona Andy nawe nyene ari bari bafise impapuro no vuga ko bisa nkaho ari contract bari basinye canke ari amasezerano mwari mugiranye mbega bimeze gute byifashe gute iyo ni World of Fashion nyumva ko nawe uhawe ikaze none ubona amafoto wibagiye n'ifoto yawe irimo turi nka niya
ni ikintu kinini dushaka ko mwese yo kwiyumva nyine yahawe ikaze kwambara nta limit igira basa ni abaririmbyi bwo andi ni umwe muri timu yacu yego ariko umuntu akibaza kubera iki zijya mpapuro twazibonanye Wiz Designer kuko twabonye amafoto acicikana bapostinga Wiz ko yoba afise canke igikorwa ariko arakora muri World Fashion ico bari iki like family too bari ngaho kugira supporting abagenzi babo umuntu aje gusinya uyu akaba ari ngaho onye numva nicyabuze ko aseruka kumuhagarikira canke yego hello jumengo hari ikintu muri ko muratunyegeza kandi urumva tuba turi ngaha ku bwanyu rero imaze kubona nk'umuririmbyi nk'ujya w'umurundi abikora neza hari ikintu citwa nka contract kigiyemo mugabo mukaba mutari kuduha umuco neza umengo hari ikintu mutunyegeje abantu abarundi bashigikiranira bari umwese yitaho ibyo yundi mugenzi wakoze urumva ni intambwe andi yarateye no kudushigikira kubona yaraje kugira dukorane yego ni ugukorana bisanzwe canke nuko ni brand ambassador wo kuza aramamaza ibintu biri muri World Fashion yani ko urumva niko kazi afise urazi ko ari umudansa n'umuntu azwi afise public nini kurusha nibaza ko abandi ndi kugaruka kuri Wiz Designer Wiz Designer kandi umva Wiz Designer n'abagozi ni family too nukuvuga ko ibyo twako turiyumvira ko hari amasezerano yaba yarasinywe hagati ya World Fashion na Wiz atari byo atende bwa umeka bisa family kabisa gushigikira ibikorwa bya mugenzi wetu so murakoze cyane kandi mutobore kwa twabagoye kibazo sawa sawa Yes bakunze babude mwumvise rero mfite twashaka kumenya ukuri kuko byagiye bivuga ko hari amasezerano ari hagati ya Wiz Designer ndetse na Andy Breezy muri World Fashion ariko mwumvise ko ni famille ni bwa bumwe bwo gushyigikirana nimba Wiz ashaka kwambara impuzu yo muri World Fashion agapostinga akavuga ati aha ni muri World Fashion cyangwa se Andy Breezy ashobora kuvuga ati namba impuzu yo muri World Fashion ndapostinze kugira ngo bwa bumwe bwo kugira ngo bashyigikirane so nibaza ko ukuri tukurose twinjire rero mu kazi kawe ka buri munsi Andy uri umwe mu bantu baba dancer canke batamba ibyo bintu wabyisanze mu ryari n'igihe wabonye ko ufite impano yo gutamba kuko guys turaza no kumushira kuri kamera murabe ingene atamba n'igihe wisanzemo iyo mpano yo kuvuga ati jewe ndashobora kubikora nkabigira n'akazi je natanga gutamba kera nkiri muto jewe nkiri muto nari umuntu akunda amaje yo gukina ndibuka mama wanje yarambwiye atamba nk'abaje nk'abashitsi nyene muhira tambira abashitsi iki amaje nkatinya ukacambwira ati nuwatama ndakugura je gukina abibona nkaca numva shaka gutamba nkaca ntamba urumva ariko nabigira nyene ko aranyene sinabigira ko aranga nakazi nabigira ko ndabizi nyene nagiye kubigira akazi 2015 narabona amagupi atamba kenshi narakunda no kujana batamba kenshi jewe Yesi ni Andy dore tubona mu ma video atandukanye ari muri video ya Trace na Rap Boy ni indirimbo ikoze neza cyane kandi Andy mwaramubonye abatari babizi nawe arimo muri iyo ndirimbo mbega Andy muna kibaza ati umaze kugaragara muri video zingahe z'abastari bo ngaho ndashaka guharura nkagerageza ngiranije ndashaka kuba ndi mu ndirimbo mu Burundi ndashaka ndimo nka 10 mu ndirimbo 10 cyangwa zirenga gatoya sinibuka neza agakanoti warakegeranije kuko simeza kushaka kuja muri video for free sinovuga ati akanoti gusa naje yacu ndakura nubwo ntakuri inoti ngo ndafite ikindi ndakura ni experience y'ubuzima woba warakuye muri bino bintu Andy kuko navuga ko hariyo nabandi bahari bazi gutamba mugasi benshi baronka ayo mahirwe yo kuba nk'abaririmbyi bo ngabo biyumvira akavuga ati baze muri clip canke muri video yabo ni rihe banga canke ni experience y'ubuzima umaze guhura nayo muri bino bintu je ibanga rya mbere nubwira aba danseur bose hamwe muri rusangi
experience ndabarusha ni imwe gusa, ndabarusha experience yo kwigurisha, yo kwidandaza, yo kuba creative cyane, no kuguma postinga ku ma account yanje iki ama content akashaba menshi, uko mukora ibintu byinshi, akazi kenshi niko n'abantu bakumenya. Rumwe mu bantu bakora ama challenge menshi ugasanga kandi abantu benshi barabipostinze, ukavuga uti wa mugani wiwe wumvise ko azi kwidandaza, ariko umuntu akibaza ati mbega nk'akantu uvuga umaze gukuramo, urumva ko kuva 2015 ni imyaka igera nko muri 6 akantu umaze gukuramo muri uwo mwuga wo budansa, kuko hari abantu babibona akavuga ati ujya mu peti ni urumugi rwinshi, ujya mu peti n'inzoga nyinshi, urumva bakiyumvira ibindi bintu. Wogira niki kintu wo babwira? Jewe kuva 2015 gushika ubonye hariho changement nini cyane, kuko urabona ko byatumye dance je yatumye ngira abagenzi batandukanye, ndafise abagenzi tuganira kubera gutamba, mfise n'abagenzi banyubaha kubera gutamba, mfise n'abantu twikumwe twicaranye bumva banyishimiye, bakumva bararyohewe. Ikindi naco mfise narakuye abagenzi ndafise abagenzi barampanura bakambwira ati twakora ukunye dance, kora ukunye iki n'iki. Ubunye jewe nibaza ko mu bajene vraiment batovye ukibuka pango cyane gose akantu ngo abajene batovye. So tugana ku musozo w'ikiganiro, mwabonye turi muri World Fashion, turi kumwe na Breezy, hariho n'abandi, hariho Prince niwe muntu ashobora kuza ngaka kwambika neza nkuko yatwambitse, murabona ko dusa neza. So umuntu akibaza ati kugira ngo umenye ahantu World Fashion iri canke ku muntu aza kuraba ikiganiro, kuko hari ibintu byiza cyane, harimo impuzu nziza kandi ni bya bintu apana bimwe byo kwango mu pirate ngibiki ewana, ni ibintu by'amaoriginal gusa ahari. Nk'umuntu ashaka kuza kumenya ahantu World Fashion ikorera, wo muha address imeze gute? Nabaciriyemo twege World of Fashion ikukora kuri au niveau international, n'umuntu ari hanze bashaka kumurungikira ikirato kamushikira. Rero hama World Fashion iri World of Fashion iri mu Burundi, tufate mu Burundi iramajahe kugira ngo abantu bakeneye kuza nko kugira ico bagure canke utubwira ati uri aha naha, uri muri Canada rondera ha, uri hose nyine utubwire aho mukorera. Nibaza ko turakoresha ama platform yose, agiye akandika kuri ayijaka akandika DM kuri World of Fashion baramwishura. Yego twashobora mugira byose kuno bikora. Hama World Fashion iri ngaha anye kuri Style Matutina, iyi Centre Building numero 209, inyuma KCB Bank. Abashaka kugira haborohere bashabona etage. Yes, mwabyumvise rero, iri haruguru ya KCB Bank, ikaba n'impandi ya Style Matutina, abantu beshe barahazi, akabarabara kinjira uva kuri baruguru buvuye kuri clinic, hama winjira usa nko kujya ku mabisi ya Kanyosha canke se ya Musaga, ni etage ihari aho no bita kwa Kabwa, sibyo? Ego. Yes, dusoza ikiganiro rero. Andi uri en couple? Oya, sinsohoka na jewe. Sinsohoka ngo ubita gusohoka nawe. Oya. Dishara kubona. Oya. Je suis jeune dimoje. Ntari en couple. Umugare rero ubuje sishaka kuva ngaha, ikibazo ca nyuma sinzi nova ngata kintu kimwe mu mayi bro. Tanaka gifite mu mayi. Tunaguha bro. Okay, akabazo ka nyuma. Andi iryo noti ya 10,000. Iryo noti ya 10,000 dukoresha. Signature iriho ni yande? Senda muzi n'ukuntu wambeshe. Hashe ntawe nzi. Gerageza. Genoti. Gerageza ubwenge bwa. Mutamu. Mutamu wawe. Mutamu wawe yitwa nde? Amuvyo wanje sishaka kumuvuga. Yes, Andi akakantu sika akantu tugakorereko, sinzi ko amwumvise ingene yavuze tugakorereko. Andi ntazi amahera akoresha, ntazi signature yonye. Ako by the way yatubwiye ngo ya papa washaka ko ari gezena rya papa we ntawamenye. Ariko nabaciye muri mwambajije kubijanye nani akote ya dance yiwanje, nashaka gusiga ngiye aba dancer nabo nyene gukora cyane siko
je vyongera cyane abadanseur two turakora gose bakora cyane kuko nibaza ko wewe nk'akarori kuri wewe nyene Krista ko namundondeye ni kubera dance siko nibaza ko rero n'abantu bose tuzi ngaha mu Burundi baba star tufate ba Chris Brown abantu bose tubazi kubera ama video ibikorwa vyabo nta numwe yaraza ngaha mu Burundi akwiyereke ariko uramuzi je naciye niyumvira none wayije batumenya ndi ngaha nyene ako barakuzi yandi baranzi gusa je uko banzi sinshaka ko bigarukira ngaha nshaka ko birenza gusumba gushika nkarenza nk'aba aho rero bisaba gukora cyane hama ugakora ama challenge canke ibikorwa byinshi kugira ngo uduge kuko ntuzicara ngo umenyekane mu gihe ukaramuka ucitse intege gato uzoca usubira hasi bisaba gukora cyane nibyo no kubwira nk'ubu ngira nkore challenge iri international bana komera gutanga challenge ya kuka kwa create dance ya yo kaya kantu bose bagira ubunye kaya kazanye Alex na jewe nto twakiyumvira umunsi umwe urumva niryo niteka kubona ugiye ahantu ko bose barakagize kajya kantu general kabonye kuri Nyakso mu Rwanda narakabonye umbwiye bya Nyakso vraiment ngaho ukurangorera ubwenge ko Nyakso tumuzi muri comedy je nanje ndumu dancer siko nawe shaka ko yakaravye wanje na ubizi yoshoboka aho reka tubyizere ko kavuye kuri Andy na Samandari novuga kari Alex so hari ikindi kintu baba twibagiye kubaza uwo tubwira canke ubwira abafana ba bon je ngaruka mu nyenje gukora nyene cyane nobwira ugwaruka rukura kurikirana jewe ruko Rwanda abajewe Andy ko uri umu influencer abantu baragira umu influencer no abantu bagukurikirana nobwira yuko ugwaruka kurikirana jewe Andy baraje kuntu nkora nabo boshika kuri bakaza barakora cyane amadansi ki kandi nkasabira abavyeyi babo yuko bareka abana bagatamba kuko ari abavyeyi batabikunda ngo ni by'abantu bameze kuni sinzi ariko nibaza ko byose babikoze neza n'umuvyeyi igihe cy'amashuri agakora mu cy'amashuri igihe cyo gutamba bagatamba byose bagenda neza siko yes nisabiye gift rero sinzi ko muri buyime ndanyereke n'abakunzi ba Budget Jokes bagira bame gift irame gift wow what the fashion ashuko sura my gift urabona ko ari nuraza ko ni t-shirt yanditseho what the fashion yeah kandi vraiment so ya bose ndakambaresha ndakambare andatisubira oya ni bon vraiment kuma nta ndakambaye ndakora sinkura kandi karakubereye vraiment karakubereye cyane kanirabe yes abakunzi ba Bude dukisacha kunimbani ya pete yangu akumba ndano kona ko mbere urabere cyane tori babwira ibyishimo byawe so guys ndaryohewe vraiment kwa bampaye ka gift canke Prince wabonye ko Prince havawunyambura oya uni kwa wakorewe wewe Yes guys, welcome muri World Fashion. Murabona ko bafite ibintu byiza cyane, muraza kubibona no kuri kamera za Budget. So guys, thank you so much. Ndashimiye CEO World Fashion kandi ngashimira na Andy Breezy na Madam Eloge, ndashimira kandi na Prince ko nibwo twasanze ngaha mvuga ati murakoze cyane kuri kano ka gift. So happy man. Ryoshe biratese none ifoto ni yande? Ubu ni Eloge. Uyu niwe Eloge, CEO World Fashion. Okay. Respect muta kora ibintu bimeze neza kandi rero je ndaryohewe n'ukuri akajambo kanyuma wobwira abakunzi ba World Fashion ago nobanza nkashimira Budget nkabwira abantu bagire subscribe abantu bagire ama subscribe ari benshi ko mufite ibiganiro byiza hama nkabwira n'abantu bakurikirana World Fashion turi hose mutwandikiye turabishura
kandi ababwira kandi yuko ibintu byacu ngaha andi tugurisha ni ibintu byiza cyane tugurisha ibintu bya quality ya bien ama OG muje mukaraba turafise amashuzi ya bien amashati meza amapanaro iki byose turabifise ngaha anye karibu muzoze ni ngaha anye nyuma KCB Bank iyi centre building numero 209 mushitse ngaha anye muzobona abantu babakira kandi zobafata neza murakoze cyane hamwe nkabwira n'abantu munkurikirana kuri Instagram nitwa Breezy 25 Snapchat TikTok hose nukonye nitwa Breezy ego yes kumburi nitwagenda tutamwakiriye na Prince kugira ngo mumurabe umwe mu batuma abantu bajanga muri world fashion basa neza umwe ushobora kuza kumbwira ati bro nkene kwambara neza akaca kwambika ibintu bisa neza welcome kuri kamera za Buja Hits Prince ramubona ko yambaye neza Jux abereka ukuntu bimeze novuga ko reka ndagumwanya so muramubona rero Jux abereka ingene yambaye uyu niwe atuma novuga uza ngaha ukagenda uberewe ukagenda usa neza arakwambika ibintu bimeze neza cyane Prince nitwagenda utaramukije abakunzi ba Buja Hits abakunzi ba Buja Hits bari ahantu bose bari big up sakajwi gato ya nikomeze nikomvuga ya ndo sauti yako Prince ya ndo sauti yangu hii ndo sauti yako ya ila gupopo Breezy ngongo ariko riyorobeka muri kuri yorobeka so niseme Kiswahili Kirundi sema Kiswahili mimi ndakuwa kuuliza mkirundi na wewe nasema Kiswahili amina mix yani mix ya abakunzi wa kanda ukivuga se mkirundi basi abakunzi wa Buja TV ahantu bari hose big up pandisha sauti kidogo juna sema sana bitu abakunzi wa Buja TV ahantu bose bari bivanye imico bari nga mu Burundi cyangwa mu bihugu bitandukanye big up yes kumbrire kanje hagati utubazo nkatungaye mbabaza ndi hagati dusoje kiganiro niki kintu wobwira nyene abantu bashobora kuza kuraba ikigana akavuga ati world fashion iri hehe andi twa twamaje yatanze adresse ariko nk'ikintu gishasha andi atoba yavuze nigiki bon nk'ikintu gishasha bon iyo yavuze byose ko nawe n'umunonga abarenga sometimes ivyo mu bajije ntibabivuze ko bimeze no kujya nyene Prince ibintu ntitwavuga ko abakobwa bakirukaho cyane ko ingene nyine style zabo andi we yabihakanye uranko no ni kumwise mu vyana andi yabyanze na bon impamvu kuko abakobwa bikino gihe ameze gute baratandukanye gute donc sozanga ndabivuge uko bimeze ngo bameze ukuntu no me gusa si bose ahaje no gusabye akanimero ni wakama je nego c'est normal bivanye n'akazi dukorana je usabye nimunda kwa akanimero yanje kuri akazi urashaka ko dukunda aya guys barangatiye ku mugaragaro so guys reka tubashimire cyane abahungu ni uyu ni Breezy cyangwa se Andy Dick uyu nawe ni Prince izina ukoresha kuri IG I am Prince 01 Prince 01 I am Prince 01 kuri IG ni I am yeah Prince 01 guys nize kure ahantu nize ni kure sinzi ko barazi ko isubire muri kamera kuri Instagram yanje nitwa I am Prince 01 ndakunda kivuga so nitwa I am Prince 01 so guys thank you for watching this kandi mwakoze cyane Imana ibahezagire tuyibutsa gukora subscribe kuri Buja Hits kugira ngo ibiganiro dukora bize birabashikira fresh ciao